Bakunzi ba B Info Plus kanogenda baramutse ndabaye nikaze makino iganiro cacu cuno mugoroba aho novuga ko tuje kuyaga ko bintu abantu benshi amazi imisi batubaza tuje neza na neza muri Kaziba abantu benshi bako batubaza situation zo muri Kaziba ati mbega hafise bande bimeze gute ariko vyose twabashiriye makino iganiro ndazi yuko baza kutahukirwa bariko barabaza situation zo muri Kaziba tuvuye ngaho tubaza kubabwira neza na neza ababonye ku munsi guhera ku munsi w'ejo drone yari yarashwe byaboneka yuko hari abantu benshi bayishengereye ariko iyo drone abantu ntibamenye abayirashe niyo yari jiva tini abandi byose twabashirira no mwana makuru muraje mu bikurikirane mu buryo bwiramvuye murabizi Simba Ndumwe umusesanguza aba yakoze ubushakashatsi kugira ngo muronke ayo makuru ameze neza ndazi yuko abantu benshi bariko baradusaba ku munsi w'ejo ariko twari bwaronka inkuru yimvaho kugira ngo tuyibahereze imeze neza ariko vyose biri mu kino kiganiro rero mbere ko ndamuha ikaze kamanze shimire cyane umuntu wese dukurikirana abari mu Burundi canke hanze y'igihugu mwese ahaherereye ku isi yiyumve tubabwire ko tubaramukije cyane bwana musesanguzi nari kuri yanje tukumwe muri studio reka ntangure ndamuramutsa cyane amahoro cyane bona journaliste ndaho ndakomeye uyu munsi kabisa twawuhariye gukora ibiganiro kuko abakunzi b'ibiganiro byacu bari bamaze imisi bidoga cyane gose nta munsi batatwandikira batubaza nti none intambara yo bisigaye muri diplomasi gusa intambara y'amasasu muri Kongo yaraheze inyishu ya mbere nuko intambara ntirahera ahubwo itanguye bushasha yes bisa nkaho itanguye kundi gushasha kuko itanguranye ingufu zikomeye hamwe novuga n'ubuhinga butandukanye budasanzwe ya dukurokeye muri Kaziba twarakoze ikiganiro apana mbere n'ibiganiro byinshi twerekana uburyo iyi M23 yinjiye muri Kaziba uburyo yafashemwo Kaziba nibwo buryo yafashemwo ona ka Nyangezi Nyanende izi zose zatanzwe na FRDC rero tuvuze ngo bahafashe ni muze mu rutahura ntabwo baba bahafashe ku nzira y'umuheto abakoresheje amanyanga yabo baba bahawe ni FRDC mugarumva ko aribo baba bahari kandi dusanzwe tuzi ko intambara ziri muri Kongo niyo mpamvu novuga ngo ururimi ruranyerera tukavuga ko bahafashe cyane rero mugabo nubwo bahari ntawo kwemeza yuko bariko barahakontrola ibice 100% kubera yuko imigwano ya hato na hato muri Kaziba iguma nta munsi numwe bijana batarasaniye twacha tuvuga yuko aba wazarendo banse kuva kuri zima bararahi bararengwa yuko badashobora kureka agace na kame gatekanye gasanzwe karimwo uyu muhari M23 rero gwera ku munsi wejo niho iyi wazarendo yasubira kuduza umugara iraduza umutwe yaradugije umutwe kabisa baragabye ibitero bikomeye cyane aho rero bona journaliste nomenyesha abantu yuko ubushobozi buri muri Kongo burenze ukwemera kuko hariko hagwanwa intambara zihambaye cyane ziri ku rwego rwo hejuru aho mbere bakoresha n'amateknoloji maremare urabona kuri kote ya M23 buri intambara nyinshi bazigwana bazisoma kuri ku makompyuta mu ordinateur bafise amadrone atandukanye abereka ati umwansa baraha bameze uko barafati umwanya bakiga kabisa voilà bakiga rero ejo niho hava mu gihugu cy'u Rwanda drone zari zije kandi bite gusoma urugamba wari ruri hano muri Kaziba neza na neza muri Ruwinja muribuka yuko batigeze banahigarurira ngo bahagumye ibice 100% kuko aba wazarendo barabankiye Ruwinja no habereye resistance hakomeje kurasanirwa kenshi ambe no kwibutsa badukurikirana yuko twigeze kwerekana ama video n'amafoto y'abantu barashwe nuko batewe amabombe n'iyi M23 na RDF kwera yuko aba wazarendo bari babajuragije cyane barabuje amahoro kabisa aba rero baca bagira ishavu ryinshi batera amabombe iyi ababene gihugu rero ejo niho
basubiye rero gutana mu mitwe bimwe by'inguvu kabisa aho rero barungitse indege zo mu bwoko bwa drone kugira ngo zize gutata amakuru zishobore kwereka abari ku rugamba ingene situation ifashe ingene umuwazarendo n'umu FDNB bahagaze kuko bari bamaze kwatakaza ingabo zitari nke rero aba FDNB ku buhinga bwabo baciye bamanura za drone zose za drone kabisa barazirashe zose zirakoroka ari nayo mafoto abantu benshi babonye bamaze kuyabona rero birabatangaza kuko nta bitangazamakuru byigeze bivuga kuri izi nkuru cyane gose twese twaba mu kubazanya none izi drone ko tubona ziri ku butaka nibiki byagenze gute ni zabande niho rero uyu munsi no twashoboye kuronka umuco kuri zino drone zakorowe ku munsi wejo ni twamaze no kwivuga twaje gusanga ari drone zari zije ziva mu gihugu cy'u Rwanda zije gutata no kwereka abari ku rugamba aho umwansi ariko arabarasa ari n'uburyo ariko arabarasamwe ariko rero kubwa amahirwe make ya RDF na M23 aba FDNB bari muri bijya bice bari bagiye gufasha abawazarendo barazikoroye zirakoroka kuva aho zikorokeye rero novuga ko haciye haba gutakaza ingabo zitagira igitigiri ku ruhande rwa M23 na RDF kuko barabarashe bikomeye baratakaza ingabo nyinshi izindi zirakomereka ari nayo mpamvu mbere nuvuga ko amakuru yatanguye kandi yo gusakara yuko imigwano yasubiye kurimbana muri Kaziba bitewe nuko batakaje ibikoresho byariko birabafasha gutanga amakuru no kwigura ubuga neza cyane ibi rero bona journaliste ni ibintu uvuga ko biriko birononera cyane M23 na RDF kuko urabona iyo bakora amarokritema bobo bereka abene gihugu baraba sinzi ngino bivuga mu Kirundi barabaresha babareshesha ubuhinga bwo hejuru bafise ni technology bafise bakabereka yuko bo baja ku rugamba baza bamaze kurusoma babereka ati twe tugenda gutera ukunuku nabazi kurutera baza tubabona ukunuku ibiro bigatuma abana bo hakujya Kanyaru binjira cyane muri kino muri n'umuhari wa M23 uri kurafatwa mu mugongo na RDF n'igihugu cy'u Rwanda bakibagira rero yuko baba bagiye ku macuniro abawazarendo kabisa ntabwo babaregeza barabimenyereye bajya baca ibyo babakorera barabimenyereye kandi ikindi no kubwira bona journaliste inkuru inababaje nuko ubu nyene turiko turavugana hasanzwe hari ugwaruka rugizwe n'abahungu n'abakobwa batagira igitigiri bari ibugarama neza neza mu gihugu cy'u Rwanda biteguriye kwinjira muri bijya bisagara bimaze gufatwa na M23 mugabo abangaba bo destination ni mu gisagara ca Bukavu kugira ngo baze guhambya uyu mugwi wa M23 ufashwe mu mugongo na RDF bahabwe n'inyigisho cyane rero bakunze kuvuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva twebwe iyo tuba tuko turasemerera tuti yemwe mwabantu mwe hajya ahantu ni kugwembe hajya ahantu ni ku macuniro hajya ahantu abi wanyu bariko barahapfirira kubi kumbure bo bibaza ko tuba tuko turashikuza sinzi ingene badufata nk'abasazi ariko twebwe tubivuga kubw'impuhwe tubagirira kugira ngo ubugingo bwabo bareke kubushira mu kaga no guteza agahinda imiryango yabo iyo ndiko ndahanura cyane ugwaruka apana bafatwa ku nguvu hari abatwagwa ku nguvu aburumva nta mahitamwe baba bafise baba batwaye ku nguvu ariko ndavuga bantu baja guhambya uyu mpari ya M23 babizi volontairement urumva yuko mba mfise n'agahinda mba mfise n'umubabaro kubona umujene kumbura benshi nanico baba babuzi wabo mugabo gusa kwibesha yuko
bagiye hajya hariho udufaranga duke babahereza canke yuko kumbure bavuyeyo bazoca bashikira muri RDF kubera ko bibaza ko bazoba baharonka formation militaire. Ibi baba bakwiye kutwumviriza kuko twebwe nta nyungu nimwe dufise mu kubabesha. Kandi turaba wazarendo ntituri FRDC nukuvuga nta nyungu nimwe tubifisemo usibye ko tubabara twumvise ikiremwa muntu kiriko kirasiga ubuzima ku bintu byo kutamenya. So ibi rero na journaliste ngomba nce ndabihuza n'amakuru mfise abenegihugu muri Kongo bashize habona. Mu gihe M23 iriko irakora amarokritema aba wazarendo bobo ntibakora amarokritema nkuko M23 bikora. Babigenza gute? Twabonye ugwandiko rw'aba nabenegihugu muri Kongo aho bonyene biyorganije bishira hamwe baravuga bati ngo hari umugani w'ikintu uvuga ngo ureka gusesera amaraso y'igihugu agafyitwa n'imbwa. Ebo bavuze bati rero bene wacu bari muri Goma na za Bukavu bariko bafatwa batwagwa ku nguvu muri M23. Ni rero twebwe ntitubona impamvu twoguma tureza amaboko kuko natwe turabona ko umwanya n'umwanya bashobora kudutwara muri umuhari ku nguvu atabidushaka. Nikubw'ivyo rero turishize hamwe tuguma rutangure natwe formation militaire. Aba rero bobo banabikoze mu buryo buri official babigaragaje batanze n'amatariki yuko guhera samedi le 24 sinzi nimba kalendrier le 24 razo ari samedi. Yes, bo bavuze bati guhera samedi le 24 turatangura imyimenyerezo ya gisirikare. Turahamagariye umwene gihugu wese aze yifatanye natwe tuje gushigikira bene wacu baba wazarendo. Aba rero abagenda ndabashigikiye cyane gose. Aba n'abapatriote baratewe. Nibyo bindi mu kirundi tuvuga ngo ureka ngutinyingwe nutinya kwinjiranye. Baramaze kwinjiranwa nta mahitamwe bafise no kugwana, bategerezwa gufata umuheto. Nubwo tubona bamwe bafata imigobore abandi bagafata udufuni abandi udukero n'ibiki iyo bagiye ku rugamba. Mugabo icingenzi no kugaragaza yuko bakunda igihugu. Nabasokuru baragwanisha umuheto bahangana n'umuzungu na cyane kandi baranamunesha. Rero aba kuba bamaze kugira umutima wo gukunda igihugu bakavuga bati ntabwo tugomba kugwa mu bana cyangwa se mbere y'abavyeyi bacu nk'imbwa, reka tugende dume tuga ku rugamba. Mugabo tuze twandikwe mu mateka bazavuge bati harigeze kuba abantu bakoze ibi nibi kuneza y'igihugu. Ibyo ni ibintu cyane novuga ko ari ibintu bihambaye kandi binashimishije. Ariko rero mugani wa wundi nubwo bagiye kurengera inyungu z'igihugu. Aha rero urugamba rugiye gusa n'urutanguye kandi ruratanguye kabisa kuko urabona uko iminsi ihera iyindi karengana niko ibintu bigenda bihinduka. Niko urugamba narabivuze kenshi yuko M23 yakoze ikosa ryo guteba kwigarurira ibice byose mu kanyisasi. Bizoyigora gushika ku ndoto zabo. Urabona ko iminsi ihera niko abenegihugu bashegeshwa bakanura ishavu ribica inzigo ikabadugamwo bakavuga bati nubwo turi muhera ntacu tugo turakora kuko nta mutekano dufise. Reka basi duhamvye bene wacu baba wazarendo dushobore kugwaniriza umwansi hamwe. Ibi rero ni ibintu novuga ko bitagiye korohereza M23 na gato kuko nta handi yahora yihengeka. Babenegihugu harabigira basi ndabibazwa bariko barakanura. Azogenda hihengeke bahamutsinde, aje mwibarabara bahamutsinde. Urabona ko rero ibi bintu biriko birafata indi nterabona journaliste kandi nibaza yuko bitari muri Bukavu gusa canke Goma gusa biri muri Kivu yose. Biri muri Kivu yose. Noneho nkuko muri ko muravyumva yaba Kivu y'amajepfo yaba Kivu y'amajaruguru hose intambara yasubiye itoto kabisa. Bwana Musanguzi naguciriyemo turi no mu mpera y'ikiganiro twavuze yuko mu migwano yabereye ikaziba ihanganisha M23 na wazarende ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ariko twavuze yuko uza kutubwira cyane ubuce abawazende bafise canke M23 mbega ubu muri kazibaho byifashe gute, ninde muntu afise igice kinini?
bo abagaragara cyane ni M23 iboneka cyane muri Kaziba usibye ko abawazarendo bariko bagerageza kubambura uduce tumwe kubasubiza inyuma urabona nka muri Ruwinja dufatiye ku migwano yabaye ejo kandi niyo umunsi iriwe ko amahigwe ni menshi yuko abawazarendo baza kuhigarurira ku buryo M23 azosubira kuhinjira bushasha ubundi buce bwo muri Kaziba burabonekamo cyane aba M23 na RDF kabisa bwana musanguzi twayaze vyinshi mwana makuru kandi ndazi yuko abantu benshi bari bayiteze kuko twamaze igihe turiko turaya promisinga twari bwayabaye karenda gushimire cyane kubona wayitoje no nkuru nubwo yari yagoranye gato yes kandi ndagushimiye bwana journaliste ariko nizere yuko dusubira kudodora muri Kamanyora neza gatano kuri gatano Kamanyora abawaza bakoze amateka ibintu ntivyoroshe kabisa kandi ndabike bano ndabwire ko twongera guhura mu kindi kiganiro aho mwumva muri Kamanyora kandi Kamanyora byo mutazi nuko ifatanye n'igihugu cy'u Rwanda na cyane abantu benshi ndazi ko batabizi turaje tuhagaruke gatoyi kugira ngo umusanguza dusangurire atubwire situation zaho ingene zifashe bye bye